pfumu bene data nagomba mbwira umuntu akija ku mupfumu ndamuhaye pore niba ukirimwo ndaguhaye pore ntaco wanze ntaco ufise ico nari kubwira wo kwakira nubwo bushobozi ico nari kukubwira wo kwakira nuko kurobano ivyo bitagira ikimazi ukagomba ukabivamwo ukaza kwa Yesu ngushobozi Yesu nashimwe nagira ndakubwire niba ndagukuye ku nzi ntaco na hano ndagomba ndakubwire Yesu ameze neza ni warobano ahira ijambo ndaribabwira cyane ndiko mvuga ijambo ryo kugirana kurobanura ibintu bitagira ikimazi. Ntahengira akamaro TV. Umwami Yesu ari neze ni watanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu nashimye ndabashimiye cyane kandi kwikaze mwaduhaye kuva ejo tugishika ngaha turashimiye n'ababyeyi bacu batwakiriye Yesu abahezagiye turafise intasho twarungikanywe je n'urungikanywe n'umushinga ntaye twubakanye izo ntasho muzakira usigaye mwumvise izina banyise mwumvise n'umukozi w'Imana ko n'ukuntu murivuga n'isonga ku ruhororo naryo banyitwa Peace niryo zina niko bampamagara Matana naho bazi Mamare Matana specioza ngira ushitse ukabaza specioza nta muntu ushobora kuntora bazi ko ndi Mamare so nabahezagiye nanje ndakunda Yesu ndakunda Imana ndemera Yesu numugabo Yesu ndamwemera numugabo Yesu ndakunda numugabo Yesu ndamwemera numugabo Yesu numugabo Yesu ndamwemera numugabo Yesu ndamwemera numugabo namwe mumwemere numugabo Yesu ndamwemera numugabo Yesu ndamwemera numugabo Yesu ndamwemera numugabo namwe mumwemere numugabo Yesu ndamwemera numugabo Yesu ndamwemera numugabo Yesu ndamwemera. Yesu ashimwe uwo Yesu n'umugabo ndamwemera cyane Maseti wewe mwumvise ko avuga ko ari umugabo wewe yarayizigiye nuko ari wazona mutwara Yesu nashimwe yabaye yizeye ko Yesu azomubera umugabo naje ndemera ko Yesu ari umugabo Yesu nashimwe je nanje mpagurukanye ijambo ryo kurobanura ibintu bitagira ikimazi ukabikura mu vy'ikimazi sivyo Yesu nashimye jewe ndafise ibintu narobanuye ndabikura mu ibintu byiza narabikuye mu bintu bitari byiza cyantwara byiza Yesu ashimye ndanezerewe je kuba ndisonga ndiko ndavuga Yesu aha jewe isonga narahaduga bene data isonga je ndahazi nkiciga mu mwaka wa 5 je niga mu mwaka wa 5 mu Kibungo hariho ukuntu twabaye mu buzima butari bworoshe bwira jeje ndakandi rero ko turi mu buzima butoroshe ngomba ndondera ubuzima kandi je nzika kandi nari nciye ubwenge mu ishuri Yesu abahezagiye je rero nari mfise umugenzi wanje yubatse hariya fima Honda sumukizwa rero acaranyigisha umugambi wo kudandaza ibitoki sohotse ishuri saa 6 havyo kuvuga ngo narataha muhira kurya je nasha nduga inisonga ibi hane yose nkaje ndakoroka hajya haduga isonga nkarangura ibitoki hariyo mugabo nahora ndangura ibitoki umurima ahantu ku musozi umenga ni kuri aka gace ko ngaha nahabonye hajya hanyereka ibitoki umurima wose gushika hari yepfo nkarangura cyambaho ndandaza urwagwa naradandaza urwagwa mugasinarunwa Yesu nashimye naradandaza urwagwa umwigisha yanyigisha yitwa Ruriciyongire mwebona nawe yadandaza akabara ngeze mu wa 6
nkamushora naje kwishuri nashika kwishuri mpitanije iduzi inzoga ndetse mwishura gacha tangura kankubita kangirira nkavuga nti je naho ngirira nabi je ndiko ndondera ubuzima kandi ndiko ndiga haragera igihe ubuzima buragorana je haragera igihe ndatora konkuru baranyuriya ahantu Gitega biranka baransabira igitandu biranka kubera hari mu bihe by'intambara haragera igihe nje kwiga mu Bitezi kwiga mu Bitezi naba kwa mama wacu ko ndababwira ubuzima ngiye kwiga kwa mama wacu ndamererwa nabi nkama ngwara mama wacu agaca avuga ati sha ibyo arivyo byose we nibirozi ivyo bintu nibirozi agaca agenda ku mupfumu kanaka akamubwira ivyo ngwaye akanzanira imiti nkarya mugasi nigera nkira haragera igihe mwumvise ko afise ijambo ryo kurobanura hageze igihe jewe ndavuga nti basha je nta kundi ndarata umwaka ndasubira muhira muga ndimvira je se nohera ishuri nca ndongera ndasubira ku ishuri nca kwiga ahantu mu Kigwena naho nyene sinamaze umwaka nca ndaheba ishuri kubera uburyo butari bworoshe kugira ngo mpebe ishuri nagira ndababwira ikintu cyo kurobanura ibintu bitagira ikimaze mwumva sinari bwakizwe je se nari umupane kodi nasengera muri Katolika jewe amaze gushika aho hantu mu Kigwena nca ngeragezwa n'abaprofeseri abanyeshuri murabizi profeseri bico bihe n'iki gihe kandi biriho barakorera ikiba abana b'abakobwa barakwipfuza akagomba ko mukorana ibyaha ngo aguha amanota rero nca ndavuga nti cengira mfata ingingo mu mutima mama yavyaye ndumwe mama yarafise n'umukobwa umwe mu bahungu bane jewe sinzoko zisoni mama ngo yorira amaso atazokwihegeraho kuko nta wundi azosubira kuronka jewe umudiregiteri yatwigisha yavuka haga ibihanga ahantu ibihanga yitwa Claude mbe yashe yitwande yavuka ibihanga ho kwabaka niwe yararongoye aho hantu nawe nyene yagiye antwaye nk'umupfukanye nawe nyene arahindukiriye muganagira ndakubwire aho hantu abigisha baho narabatoje indero pe yarambara ntangorane nkaca ngenda nkamuca mu mbavu nkaca ngenda nkamure bo baba bamufuse undi bakaba bamufuse rero baca bagira imigabo yo kunyica naravuga ni jewe hako je nzokora ibi vyaha hako je bizomera kuje ishuri ndayihevye nditahi canera nduzi matana bakamuza ko bahebeshejwe ishuri niki je nagwaye amaso nta muntu nigeze mene iryo banga naguma ndarigumanye mu mutima mugabo nase kugirana kumena ibanga kugoka kurobanura ibitagira ikimazi ndavuga nti ntangorane jewe nca ndabaho rero waroyijiyo rero carampindukiriye wowe sinari narakubariye wowe udandaza inzagwa ugira ibiki eheraba wa ishure warahevye uzopfa nkimbwa bizomera ukunuku ubucutwara inda umwana azogenda kusoba kuzo ibintu nk'ivyo ndamubwira nti umva ntimana yoyo mama Sati niyo yavuze ati Dawidi ngo ntiyari kuba umwami ntimana yoyo itameze nk'uko imeze izongirira neza Yesu nashimye cyanigira ingingo mu mutima ndavuga nti je ngomba nzohora nja gusengera mu Kibugo twasengera muri Katolika nzohora nzinduka mu gatutu gusenga ku munsi wa gatatu mba nashitse mu rusengero munsi ya Bikira Mariya nkagenda munsi ya Bikira Mariya nkavuga nti Bikira Mariya mawe nkaba ndiko ndasenga mu gatutu 12 niyo nabari Bikira Mariya mawe ndakwiza nturabona ibyango bizompeza gihe uzongirire neza ca ntangura gusaba umugabo Imana ndamusengera ndavuga nti Imana je ko nakwemereye kumera uku ahubwo naciye ndatangura ndacagugwa ico gihe ncagugwa umuhungu w'ibihanga uwo muhungu w'ibihanga araza arancagugwa uwaca mumenya sindiko ndamuvugako hama rero uwo muhungu ahubwo natanguye cagugwa n'abasirikare ndavuga nti je ntabasoda nzojako abasoda baragenda ntibagatingo baca babica ibiki hashahaze uwo muhungu w'ibihanga ndavuga nti ndatomboye ko ndose umugabo atari umusoda reka ndamujeko ca ndamwemera birakunze ko ndamwemera byose turavugana cyane mubwira ati mugangira ndakubwira iki kintu utavuga kuzonkwa je uzonkwa inka y'inyana nzosiga mbonye n'ukwirya neza nta muco ntwara ca turasezerana aca arambara ati je nzogutwara nta ngorane nzogukwa haragera ko bumvikana bagiye kumvikana papa na mama baragenda baca barumvikana nyene bavuga bati umva umwana yemeye ikintu tutafise inka tuzomutwara umugeni mugabe inka tuzoyizana tuzanye ubugeni papa araza arashika ati zina makuru wa bantu banyu bavuze ukuntu ntavyo kuvuga gutinya papa
umviriza subira y'ubabari buti yavyanse ntazogenda dakowe je sinzogenda ntakowe twamuhuje namuhamagara ntumviriza wewe twavuganye urabizi ntitora amahera yawe amahera yiwe yose ndamusubiza mugana rifisi ibyo nasenze Imana cyababwira Imana rero nca ndafata iminsi 9 umva nasengera muri Katolika hari ibintu bafata basenga ineveni ugafata iminsi 9 wisonzesheje uri kurasenga nca ndafata iyo minsi 9 ndabwira Imana ntimana ndisonzesheje kugaza aho ntaba nkanyogomba ntashobora no kururuka no ngaho kubera uko kwisonzesha ndabwira Imana ni ngomba uzompa umugabo ansumvye imyaka 10 umugabo yahoze mu mutwe tuzorinda dupfa tudashwanye Imana ntiyatebeje aheze igihe niho naza mbona umugabo turi kumwe araje arambesha natangiye kumbaza ufise imyaka inga wewe witwande arambara ati jewe nitwa acarampenda mugaca acabera ngo nitwa Rukundo nanje nca ndamubwira nanje nitwa Mutima utanka abandi duca turavugana acaragenda acarahindukira ngo je rero hajya ngo sinkunda kuvuga ibintu by'ububeshi umva yari umusirikare je nitwa naka mfise imyaka ince ndumva ya myaka 10 aranyisumbya nashaka umugabo nuko ivyaciye nta n'imisi ngira ngo twavuganye mu misi mikeya mu meza 2 yarankoye haheze igihe nje nca ndagenda ntangura rero kuja kurwana urugamba ngenda babwira urugamba narwanye rwatuma ndaduga hisonga shitsa aho hantu muri urwo rugo muzi tugira mariage hari tariki 28 z'ukumunani mu 2004 sinzovyibagira nari mfise imyaka 18 shitse muri urwo rugo musi rero tugira mariage baradukadona amakado baraduha amakado baduhaye amakado turayegeranye turayatwara mu nzu turayapanga ku mago yose turayagerekeranya tubatekurura amabahasha bashaka ati ngizi kado reka tuzireke tuzozitekura mu gitondo je no banicaye mu gitanda hariya nabari hariya zambona ikado ya mbere irurutse iraje neza ngo ikaza urayibona iri kwiragenda ndabona ndaduza amaguru ndahumiwe none ndapfuye mbona niyindi akwirikiye mbona niyindi ncandurira hejuru ku gitanda amaguru ndayanyegeza ntibyave binshikaho candaza nk'ivyo ganibika cyane avuga ngo ibi ni ibintu ngo nibitega badukadona ati nibyo nta nibindi atari wacu ntiworoshe ndavuga nti Imana ariko ntiyumva ngo nagwanye intambara nyinshi nayo je nzoyinesha carafata acakora mu kabati k'igitanda acakora y'urusasi mbona ararumiye atora kambi ararurasa arurasirizamwe bya bintu ngo birahagaze ajamara ati bitega ntibibonana n'ubusasi ati nico kimwe n'uburembe ko ati hajya mu murima twege tugiye baranenze turarembura tukaje ntangora bwa bushobozi mama seti yavuga ntabwo twari dufise nitwagirana muravyumva ko twakoresheje ubusasi Yesu ndashimye aragaheze gigwa Yesu hanyuma rero ivyo turabibamwe jewe nca ndabahukumbure navyo vyamaze kumfata bugendagenda koga muri dushe nkaja koga muri dushe nkumviza imbavu aha mu mbavu je numva ngize uku kamegano casaduka ngize uku kamegano casaduka kubera rero ndumugendo nkahora umunwa nkazinga kumbure biko biraduka no mu mutwe nza numva bisigaye byangwa ngira uko nkagomba gutemba nkidadira wa mugabo sindamubwiye nta muntu numwe mbwiye wowe urumugeni wejo waje higa ejo wavuga tuca tuje muri dusha cerasha sigayo andiko ndoga urazi ko twege dusigara aca rigiye vya bintu kera vyankubise hasi sinamenye niyo naguye baca baraza baranterura bankura aho hantu sinomenya ngo banjanye mu nzu sahizi sinomenya ngo bashize mu nzu sinomenya igihe nahembukiye rero mugabo ndashima Yesu wo mwico ubwo bushobozi ihema Imana iragaheza gika ubwo bushobozi mwene data avugiye aha hantu mu bwakire burakomeye burahambaye jenje ndabahaye urumva ko ngira umugeni ntivyatevye uhaca haza umuntu muramwanja wa mu kumoso nawe wewe yari yarahunze ubwo burozi yari igiriye mu kumoso yarabahunze abo bantu wewe yaza yafise akantu yigendanira mu mufuko ashakazana ka kantu yakamotera ngo ndasa n'urugo ndahembuka ivyo abapfumu rero biratanguye
muramwaje acaniruka ku bupfumu acaza ambara ati neza na neza bari bakugize uku ndabaho iyo minsi mikeya nca ntangura gufata abapfumu bene data nagomba mbwira umuntu akija ku mupfumu ndamuhaye pole niba ukirimwo ndaguhaye pole ntaco wanze ntaco ufise ico nari kubwira wo kwakira nubwo bushobozi ico nari kukubwira wo kwakira nuko kurobano ivyo bitagira ikimazi ukagomba ukabivamo ukaza kwa Yesu w'ubushobozi Yesu nashimwe jewe rero ncambaho ndaja kumupfumu ndavaha ndaja kubundi ndasubira ndaja kubundi sino nabadonda se kuko sino nta musozi ntazi ni Tanzania narashitseyo i Tanzania jewe narashitseyo mfise umwana iyo nda narayitwaye niyo natanguye kujana ku mupfumu ndagenda kwa neti netarambira ngo inda yawe irakikamye kandi harageze kuvyara mama wacu ngo ndamukome ndabimubwira ati bazoza kwereka iyo ndakujana ndagucira mukuru aho utambaye ubwo bushobozi bumvise zizokwiganyiza izo mpemu biwumva ivyo bisigo ngo bizokunyiganyiza udafise ubushobozi bizogukubita hasi sinkubesha nukuri uko nukuri udafise ubwo bushobozi Yesu nashimwe cenje ndabaho ndacanjana kuri uwo mupfumu ndashika ndavuga nti none ko atamutama ko ataca ariko arankora ariko arakoreka ati wowe rindira gusa atamukanya ararungika abakozi hariho abadayimoni hemwe bakora undyamye gatoya nza numva muntu umwana ngo fye numva n'agatima kariko karako ivya bintu ndavyumvise numva umwana agira ngo fye gatoya ntiyigeze apfa n'ahajyana ati mwana ati ejo uragenda uhinyuze urya muganga urabe ko umwana atahindukiye erega ndagenda shitse kwa muhira sinatanzwe no kujimbata ati nda yarahindukiye mu ndwi zibiri nari imvyaye ntangura kwizigira ubushobozi bwa shetani utagira ikimazi atari bume mu maseti yababwira bwa shetani bufise iherezo ariko burya mu maseti yababwiye buzogushitsa mwijuru buzoguha kubaho kwiwawe kose ubuzima bwo kubaho bwose niburya ubushobozi mu maseti yavuze si ubu ndiko ndababwira ni ubushobozi butagira ikimazi ukwiye kuburobanura ukabuvana muri ubu mu maseti yavuze Yesu nashimwe cyangwa rero ncandaba aho hari umupfumu yitwa Ntuzeye umugabo munini yavyibushe yongere hari umupfumu yitwa Isabelle hari umupfumu kazitwa Gororiyote hariya mu Busanga abona abapfumu kazi abona abantu narinzi nagira ndakubwire nimbuki ndagukuye kunzi ntaco na hano nagomba ndakubwire Yesu ameze neza ni warobano ahiri jambo ndaribabwira cyane ndiko mvuga ijambo ryo kugirana kurobanura ibintu bitagira ikimazi ukabikora mu vy'ikibira ndagira ndababwira jewe nari meze ku abantu bene tata baranze mama seti yambonye naravyibuje kuko yabonye narakikije nari meze ku urabona uku nagomba ndababwire umugabo wanje yarakorera amahera umugabo naho ari kuza ukavuga uti n'igitenge nambara ntaco nari mfise nta nagapira nambara nari mfise imitsi aha jewe umutsi wanje wava ukagenda mpaka no gaha mu rutoki aha mu rutoki urabona imitsi kwihera mu rutoki waduga kunyene aha mu izosi nari mfise Yesu nagaheza gici nagira ndababwire kurobanura bitagira ikimazi umaze kurobanura ibitagira ikimazi uzovyibuha zosa neza zogira n'amafaranga zokwambara impuzu zimvye kubera warobanura ibitagira ikimazi wa mukobwa ni warobona ibitagira ikimazi uzoronka umugabo atunze akubaha hamwe bazovuga ati noneho ujya umuha imiti umugabo akakugira umuha imiti umugabo yaragukunze nagira ndakubwire gukundwa n'umugabo umvizamwe abakobwa ndabibira ibanga uri umukobwa kuguma ibanga ry'umukobwa ukarigendana n'ibanga rikomeye izoguha icubahiro imbere y'umugabo wawe izoguha icubahiro mu rugo iryo nibanga ndababwiye nibanga kugumya ibanga ry'umukobwa mwabakenyezi nagira ndababwire kurobanura ibintu bitagira ikimazi uzogira icubahiro imbere y'umugabo
apana bijya byo kuvuga ngo iki hariho ibintu kandi habagabo n'ukuri Yesu abahezagiye turabubaha nta n'ikindi kintu twashiriweho ni kububaha nabo bakadukunda sivyo Yesu abahezagiye kububaha nabo bakadukunda bakatugirira neza sivyo ni kurobanura ibidahwanye karobanura ugakuramwo jewe harageze igihe rero maze kuja ku mupfumu w'Itanzania ndagenda ku mupfumu w'Itanzania aho rero basha nsubiye inyuma aho nkiri muri katolika nije naho nanja guturira ibigirwamana vy'abakecuru ibiseke yababuyago jewe nije nabiturira birimwe amacupa birimwe ibirende nije naje imbere nakagashafu ngere ndavuga ngo twaserukira Maria mawe najagera gashiramo umuriro nta sinatinze umugabo ivyo ndabivamo iyo mumaze gushika muri urwo rugo nakoregwa amabi atagira uko agira uwo mwana ndamuvyara akwije umwaka n'ukwezi niho nihana sinihanira mu idini ya Pentecote nihanira muri katolika nyene ndagenda kwa Patiri Petero mugabo nawe waje kuja kuri uwo mupfumu w'Itanzania uwo mupfumu w'Itanzania nagenda gukure ku nzira wewe kija nagenda gukure ku nzira ntaco wanze wakire bwa bushobozi mama seti yakubwira ariko mama seti ntiyababeshe nta gisantime yashizemo nta kuryosha inkuru mama seti yaradutelefona ati mama ati hando ati ngwino zasaza tukagenda tugasanga wa mukobwa ziriko ziramusarisha zimugira ngo tugamve uti hariho nizatubariye hano ntazo zatubwiye ko ari inka hari zatubariye ati turi inka ntiyacaza kutwe mana nishimwe mwijuru hariho Imana y'ubushobozi nukuri nagomba ndakubwira nimba ugikekeranya Imana yacu irakomeye ifise ububasha bwose rero wamupfumuje ndagenda cyane nafashe ingingo mu buti cy'uhora haguruki bagende ko umupfumu nari ngo baramenyaje reka nta kundi reka ndabumvire ngende ntibazo bave bandukana mu rugo rwabo kuze ngo banagikane ndashika Tanzania cyari impande y'uwo mupfumu hewe uwo mupfumu asharahamagaza amajini urabona ya mabara ni aha harimo oya si yose harimo amabara makembo na ari amakurere nk'atatu amajini afise amakurere ateye ubwoba acaranyica rigana rero we kugira ngo ndakuvure mbanza kuvugisha ibintu biri muri wewe bivuge bitavuze nta kintu na kimwe ndagukorera ati rero ngira ntangure kubivugisha arahamagaza abadayimoni baza kuvugisha ibyo biri muri jewe ijini rya mbere ahubwo nicaye ku ntebe zinca hejuru nabona iyo ziva ziriko ziraza ngo zigira zivuge nanje umuntu ndahora ndumva ndahora hagurutse impemu z'ibisigo arazihagurutsa ku murango biranga azihagurutsa ijoro biranga ndavuga nti ashaye umva ngo nkunda kuvuga uno munsi simvuga bitamvugishije simvuga nguma meze ngo gomba ndabaho bapfumu bampende nguma nani ifise 60,000 nagenda mushiri arabikobira byase acavuga ati muko ibintu by'iwawe birananiye ibintu bagukoreye sindabishobora ati kandi jewe ikintu no gukorera nuko no kwicira bajya baruzi bakuboga bose nabica mugabo wowe iby'iwawe birananiye uzovugishwa n'Imana yo mwijuru Imana yo mwijuru niyo yobivugisha nakuyeho umubindi niruka niwo munsi daca nihana ndavuga nti Yesu yarandonde yasanga nalitwe n'ibyaha ashika ku bitugu ajana mu rugo reka tuyirire Yesu yarandonde yasanga nanicwe n'ivyaha aca arantora Tanzania ashira ku bitugu ahajana nabo nibuka ko Yesu yashize ku bitugu ariko arasa naho arakora aracadusimbagiza ku mugongo wiwe aracaduhetse
mugongo wiwe reka tumuvuge umwami wacu aracaduhetse aracadusimbagiza ku mugongo wiwe aracadusimbagiza ku mugongo wiwe. Yesu nashimye. Yesu acashira ku bitugu arampeka mvana i Tanzania mu bapfumu acaranza nashira imbere yiwe ku mugongo wiwe. Uje rero ndi imbere ya Yesu. Yesu nashimye nahabwa icyubahiro. Rero tukagenda ndavuga nti imiti yose nakuye mu bapfumu bisonga yo nakuye hehe na hehe yo nakuye i Tanzania ndagenda ndegeraniriza ibintu byose narifise mu nzu ndavyegeranya ndagenda ndabiturira je ubwanje nca ndijana ndishika yo hajya nukuri muze mwishikane bashaka kwa bamwarimu uzuvyegeranye byose ubirobanure byose ubirobanure mwarimu atana umve basha nagira ndakubwire mwarimu atamuje nama yaje kukurega abaje nama bame bajejwe babakristo hariya mwishe hariya muhira bagenda baraza bararabukristo apana bijya byo kuvuga ngo jewe kiboje nama yarambuye wowe nyene uzocugana vyiyegeranirize ubirobanure byose ucuzana hakwa mwarimu uzogirirwa neza ngo umuntu nawe yabirobanuye ndababwira ukuntu ashamera ngo azoba nk'akanwa k'Imana ngo uzoba nk'akanwa k'Imana. Umuntu afise akanwa k'Imana Imana ivuze ntibibagahenda iravuga bika itegetse ngo bazona kugwanya ngo ntibazogirana ntibazokuneshe zokugira umuringo ukomeye. Yo nje ndavuga nti rero hako ndabirobanuye niri jambo fisa ryo muri Yeremiya 15 ikomeye cyane jambo ryo kurobanura ibitagira ikimazi. Turisoma Yeremiya 15 ku murongo w'19 havuga ngo none rero uku ni kuhora hagize ati niwarobanura niwahindukira nzokugarukana ubone guhagarara imbere yanje kandi niwarobanura ivy'imbura kimazi ukabikura mu vyingira kimazi uzoba nk'akanwa kanje abandi baze baguhindukirire ariko weho ntuzubahindukirire kandi muri ubwo bwoko nzoguhindura uruzitiro rukomeye rw'imiringa bazokugwanya ariko ntibazokunesha kuko nzoba ndi kumwe nawe ngongire ngukize nkurokore jewe uhoraho mbivuze nzokurokora ngukure mu maboko y'abanyakibi kandi nzogucungura ngukure mu maboko y'abantu bagaterabwoba. Yesu nashimye kuko umaze kugirana kubirobanura je ndavuga nti ndabirobanura yo bere data nari mfise abantu muri urwo rugo bumva abo bantu jewe data kuko afise abahungu 9 jewe ngira umukazana agira kangahe gabasha jewe ndi umukazana mu banyuma mu bakazana banyuma rero muri urwo rugo nahasanze abakazana babiri bavukana abakobwa bagiye ku bagabo bavukana baca barankorera ikibazo abagore barankorera ikibi maze gukizwaho bice bicika ibindi. Bene data ngiye gusenga ku wa gatandatu naragenda ku wa gatandatu babonye nakicitwe rero tugira tugikore rero bose turabona umukiza ngiye gusenga ku wa gatandatu ngaca nkirigwiyo twagenda saa 2 saa 3 saa 4 tugasohoka saa 8 gusohoka ngaca ntashe muhira ataha nyine atamaje ngiye guteka bashasanga kunzi wanje nakigitizi hano ni chai banyugaranye muravyumva ngenda hasubira ku rusengero nirukanga ngo mwarimu umukozi w'Imana yitwa Ngoyega barunguraye kandi muheza gi yaremeye ndamuhana nari naramugoye mwarimu uwo mwarimu nari naramugoye urumva naho yambare ati birangoye namufata ikoti je basingusiga utegerezwa ko tucana muhira umufashe mu nyugurizi agashagana mwako nimwugurure umukobwa w'Imana none umwana wandi muri ko muramukura uraje gutunganya ibyo ngaha byo kuruzira byarakunaniye nkitura abashinga ntahe bakaza bakanyugururira ibyo bitiwe nkagenda nkazinduka ndakora udukorwa muhira nkavumbura nk'amase ntaho mvira ku rusengero ndaja gutera utuvyuka nkayasigaho aca nsanga yitoye wa mugore akagenda yose akayasubiza mu kinogo yose yamase navuye agaca akitora mu kigwanje akaharima neza nyamase akayafurira agaca hasendereza ku buryo utazobona n'ahantu ayo munsi hatsindagira neza
abwira Imana none bara wewe nibiki none ubona kiti ucumbira ukunye ndagira ibibazo ndagwana izo ntambara umugabo numira kuri iri jambo ryo kugira kurobanura bitagira ikimazi ntihangana nkabwira Imana ko jewe narobanuye ndazi ko hari ikintu zohore kagenda gafukama mu cyumba ndiko ndasenga yumvise ndiko ndasenga inzu yiwe yari nk'iyi yiwanje nayo yari nk'iyo yaranguze agashaza mu idirisha akumva ndiko ndavuga ndiko ndasenga mwizina rya Yesu ibindi ndabiriye mwizina rya Yesu agashaza ku idirisha mwizina rya Biteka n'amahembe n'impuke n'imwe havugani muga nkaguma ndiko ndasenga nkaguma ndiko ndaririra Imana ndabaho ndavuga nije nzokumira kuri Yesu haragera igihe urumva rero nari ngira umukiza kuba mushasha candabwira uyu mukozi w'Imana uri umuvyeyi wanje Yesu amuhezagira nahora mva imatana n'inyani hariya mu kaduri naba ntagize ikibazo nawe haragera igihe akansanga muri akamfasha Yesu abahezagira yarandemesheje Yesu abahezagira aranyigisha agakiza ndagwara izo ntambara bene data z'uburozi bakitora bakandogera umwana muganda avuga nti ntacyo ko narobanuye mama rero acarabona rero ati harahavye ndatwari uwo mwana arakura kwije imyaka 2 ndatwara inda igira 2 ikirakoroka ntwari ndigira 3 irakoroka ncanagwara gose bice bantwara mu bitaro ndanara abasina namenye nuko yagaraniye mu bitaro maze kuvayo bamwe ntibacacaraza ndisubira kumujyana umwana akaza akaza mubashimwe ngo nibasubira kumvyara umwana uzoshobora magara yitwa Sezari Sezari gusukusu wabwa canda hindukira ntuvuze ngo ninagira ndakubwire jewe ni ntavyara umwana sinzoguhamagara gusa wabwa nzoca ngenda igamano ngende gukorera kuwa 6 no kuwa 4 no kuwa 2 nzoja kurima mu ndimo yiwawe Sezari ntangorane wowe uzoca witekerereza iyo mana nayo senga nzoca ngena ntimana urimbwa wewe Sezari ni wari imana yanje ni wowe urimbwa mana ni Sezari ni wari imana yanje kubera yatumye ntavyara yego candigi tuca turabaho umugabo acaza ati ntibikunda cyane kwimukane tugende mu muze yiga yarafise ishuri yigamo hariya aye mu Ibubanza hajya mu ko muzinda tugende twimuke mugacencenje imbere y'Imana ndasenga umunsi umwe haza umuntu arambarira ngo Imana ngo irambwiye ngo ngigira guha umwana w'umukobwa ngo kandi urumva yaravugishijwe mu bushobozi ngo ndi Imana ishoboye byose urumva ariko aravugishwa ko ishoboye byose naje ndagira ngo urushoboye byose ndoguha umwana w'umukobwa candandika ni umwana w'umukobwa yitwa irashoboye byose uvuze ngo ushoboye byose nta n'ibindi zina nace nandika irashoboye uwo mukobwa yitwa irashoboye Prince ni Prince jewe ndandika ndabiga wa mugabo wanje acaraza atahana bamaze kurondera inzu vyaraheze cyaha tugenda umushinga kuri ndakuba kandi atubakunda wigira mahoro je nzoguma nzovyara ati nzovyara aca mpakarorera uwo muramwanje yava mu Kayogo baramura umugore w'ubwa mbere bamore ati uzoheruka uwo nyene avyaye umwana ntiyanamusohotse ko baciye bamwica yamugora carahwera sigara kakana atana umugore agira 2 avyara umwana umwe aravyara n'uwa 2 atwara n'inda ya 3 inda ya 3 igeze mu mezi 8 umwana cara uwo mwana agira 2 baca baramwica yanda y'umuna igira 3 iciranyika yari mvuka iramunyikira mwararindira yose irahera kugeza isaha mwene wacu ameze uko nta mwana yasuye kuvyara papa aragacenyereka ivyo ntoya je ntunyereka ivyo kwa Krisina ntoya ntunyereka ivyo kwa Krisina Imana Krisina yasenze yose ngo je nanje ndagiye aha rero abagabo barazi guhana abagore rero ndababwiye muzobivyigitwaremo neza umugabo niyo atogukubita ikofe arashobora kukugirira akantu kugira arabe ko wemera aca apfuma guha ibikorwa bazikurisha
bigitobikora nabigitobikora ndabe ko wasi nije nzobikora mu izina rya Yesu aho ganza nasangiye ko bahunganira nasama none bayikorora nije nzobikora ngwahe ngutoragira zigyanka ngo naho abandi bazitaye ngo ndimo zapfa zozirima zose bitose ewe Imana imeze neza nashiye ntwaririza kurima se ndababesha hararima mpagaritse isuka nacangwa nkaja kwicira igiti mu gitondo ngasatura inkwi nkasigananikiye nkaca ngenda nkatutsa nkaca ntwarana n'isuka ku rutugu nturukije nkajemba ivyatsi byarire nkajemba nkayobora inka nkabaza nkazisigarana baragiye nkatuka n'ivyatsi ngasasa ndaziduganye nkaca ninginga umuntu aragiye hariho umutama twaragiranye ndabire agaca ndabira nkatuka nkaja kurima nkarimira no musindimye kwa data buko ejo nari wanje ndinje kwa data buko ejo nkari wanje ivyo bikorwa ndabikora Imana iranzigamira inda ya Presiya iragahezagirwa Imana irayizigama irampa umwana imbere y'uwo muntu yavuze ngo azobimka irampa umwana abwira Yesu rero Yesu jewe uzompa abana kandi je narakunda abana nari narabwiye Imana bazoje uzompa abana benshi kandi Yesu yarabampaye ndafise korale none ifise base y'abantu batanu nyamba ari rya mbere n'irya kabiri ifise bane none korale y'abantu 9 ntiyoririmba na jewe nkacanjamwe n'umugabo wanje akajamwe turi 11 iyo si korale none nukuri Yesu aragahezagira rero uwo mugore acanafata ngo nguvuze ngo iki ngo nzoshire kwitimba ntego nimba ntarobanuye iyo Mana nkemera nkayihebera heba byabindi nabyabindi nkayo nzosubira gusenga ndabaho uwo mugore uwo mwana ndamuvyara shetani ntiyareke nyimba yaraje kungetsa hoho rero baca baraza barafufa neza ico gihe rero mama seti niho twaca tumenyana kumwakunda iyo oyikwirikira niyo nagize kw'ivyo bibazo ndayironka bitoroshe umugabo arambara ati we narakubwiye we ukamenga wewe menga nti arabivuyemo nyene arabivuyemo umugabo nca nditora umugabo wiwona niwe ntimwari bwamenyane mu maseti umugabo we yari umuhungu yari mwinkomezi kaca ngenda nkamubwira cyo yafise ikibazo umugabo yarababaye n'umutima none ndatwaye yakotse urabona ko nakatevye nkakaronka none ubu birasubiri nawe yikenereye abana ambwira ngo tuje haranka ngo tuje imbere y'Imana sha umugabo we ntiyari bwamutwara tugaca tuje imbere y'Imana tugasenga kugeza umugabo wanje bavuga ati agira je muri mission hagiye no nzofishye ku ruhumwa mbwira Yesu jewe ndararobana bitagira ikimazi ndakwize umuririmbyi nawe yaririmba ngo nzokwama nkizigiye nzikutazompemugira ninaramukanwe nzizigira Yesu gusa nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru jewe nzizigira Yesu gusa narakwizigiye ndakutazompemukira umushinga ntahe w'uwo mupfasoni agaca tuja ahantu tugasenga Imana ikatubwira bene derega Imana iravuga niba mutayivugisha ntimumbaze derega hano umuntu kugira muvugane umugira umugenzi ubibaza umuntu atari umugenzi wawe ko muvugana erega n'Imana urenga umugenzi ukayegera Imana hariho umuhungu ngo yitwa Yohana uwo muhungu ngo yitwa Yohana ngo yahora aca impande y'urusengero agiye gusenga imisi yose ako gahungu rero imisi yose kageze mu muryango w'urusengero agaca kaza Yesu no kwishuri kagasubira ejo kagiye ngo ndakize ka Yesu no kwishuri imisi yose ukomeye kagiye kwishuri umunsi umwe ngo gaca kagira accident kagize accident Yesu ngo ararindira ko gatanga gakeye arabura hajya umuntu waramubereye umugenzi ahandaze mama seta amaze igihe atanyumva yobaza ati mama yarubiye arabaza ngo Yesu cyarimbira ngo mbega Yohana yagiye Yesu umugize umugenzi
we nagira ndakubwira niba waramenyereje Yesu kugenda ahantu ukagira icyo umubwiriyeho ntuze wihende azobibaza ati mbega ko n'ubusa ataje cyagenze gute mama seti niwe hora se ambarira ngo jewe ngo naho muje mu cyumba zo kwasheza ati nzogenda kuvuga ngo Yesu cyangwa ntigiye byahetse none ntibavuganye na Yesu yagiyeyo Yesu none kabyumvise yakomeye amashi mama seti amwiziguye ko bigoye cyo kwa Yesu kuvuga ngo ndagiye kurambarara kwa Yesu sukurambara kuko Yesu yabona hakora kantaco ngo sinzoruha nirengagiza ikintu kimwe gusa nukwegera waragize rero warabantuye ibitagira ikibazo none jana mama seta cyicisha mama nukuri naho tuyongora ntazi ko nshitse icyumba cy'amazengeje niyo yabashingiye kwina kwimana yari yaramwimye hewe kashiragika ngo je ndiye nkagira nese ubwise bana bari n'amaso kandi ko nagiye no munsi avuga ati wa muntu no munsi yakomeye amashi ngorana Yesu nashimye hajya rero ikintu cyose ugira iki umugenzi Imana irayegera Yohana rero ngo acagira igihagira accident iyo accident cyaje mu bitaro Yesu arengera batanga gafera moye Yohana yagiye kuba umugenzi bwa Yesu na Yohana Yesu yaciye aje kurondera Yesu naze ko atazimiye bashasanga Yohana aho hantu bashasanga aho yagiriye accident Yohana bagiye babona haguruka ari ikintu cikijanga ngo katindege Yohana kigijwe n'iki Yesu yakora agenda nahagaki kugira Yesu umugenzi izo Yesu waramugize umugenzi azogusanga ahantu wakorokeye hari igihe uzogwa mu bambuzi atamuntu ashobora kuhagukura mugabo kubera Yesu ari umugenzi wawe papa saza katama bimenye n'umugore wawe atabimenye Yesu kubera ari umugenzi wawe aca hagusanga Yesu nashimye Yesu ameze neza carabwira Yesu yamutomba umwana imbere y'aba bantu umumama umugabo we rero andashaka ko ndababwira kubwira Imana ashaka umugabo wanje atahanze naho umugabo yaramaze kumuse Imana yashira Imana yashira ubushobozi bwo kurobanura ibintu byinshi ndababarire Yesu ntajana n'ibintu biremereye erega ibyo bintu bitagira ikintu none wafashe ibintu by'ikibazo nk'ubu murabona ko yambaye akanimiro aragira ngo Imana iramukanira ndakanda none nk'ubu nambaye noca ngenda kazana bureta nakubwira gashigiye neza ikintu kaza mbona magaze nga ariko n'ukuri ibyo bintu nashobora kubitambukana nkavuga ubutumwa nambaranye n'ubureta n'imiro ntibijyanye n'urobanura ibintu bitagira bidahwanye mwumve muremutse ibintu nk'ibyo biraremera n'ukuri wabikuyeho rero uca wumva uremutse cyane ababwira Yesu icyo gihe rero cy'uwo mwana rero ngira ndabashingira ntabwo Yesu yagiriye neza uwo mwana narose muri icyo gihe narumva ko rero bari kure inonza n'icyo gihe nari njonze umushinga nayo cyane turasenga Imana ikiranyura uyu mugabo nawe yari umucuruzi ya polisi n'umupolisi wapangi n'umugabo wanje asezeye ko yigiriye none iyo ndanzafasha gusambana nzoyikura cyata Imana ndetse gute beneda Yesu nashimye niko Imana yasezeraniye aba umwana imbere y'abasi banje afise uko izobigenza cyane mubya ntireje niko yadefonye nzoje kumusezera agende fasharambarira ati shanze uguherekeza ati nzoguherekeza iyo Mana niyo tubesha tuzoguma tujana tuyomeka kugeza tumushikiriye turagenda n'ubujumbura achara ndamara ngenda kindumbura ndamuhitana yakora hajya muri kopeki matana ngo tugende rero hahandi ndagiye ati nukuri turajana mu modoka twagiye twishana mu modoka tugenda turasenga Imana mu mutima bibe maseti yaguma avuga ngo mwizina rya Yesu tugenda turasenga Imana ngo apfutse ngo ikirire mu mutima dushitse ku musaga tururuka turera kuza umugabo wanje aje kumwegera turabona cyangwa ati tucyari mu serege w'ibarabara dusenge turagenda ahantu mu serege w'ibarabara ahantu mu kanogo tururukiriza n'amaguru ngira muca muhabona neza ahantu urahabona ahantu
haruguru yaho hari impunzi iryo sitasiyo yo haruguru amaca hepfo haruguru hari restaurant hari igisereke kirekire tuca turacururukira tuhamagara Imana abantu nibarabaragira mugari yaraza kuzaheru yo Imana imeze neza ikirazira tubwira ati inagomba ndababwira nimba mutumva umwana ndaguhaye yo mugabo yarumwe umuriro aravugishirizwa ku musaga mu musereke akiravugishwa yaravuze akantu mu maboko akirakameza ngo bakira ubusa umwana ndago naje ndavuga nti kuri zano mugabo asa mu mugongo none gitagara tubura ndatubika kwizera ndatubitse ibyo umwana w'umuhungu ndamutahanye ahaga nahetsega nari nkwembetse ibitenge bibiri nko kudukwembe kuko naciye ndagikurayo wamumwe banza nihekera ikibondo ndaheka mu mugongo ntagahetse kigwa aca Imana nayo yaramutegetse kuja kuresha uwo mugore uyo aca mbona ko cyane Imana konje kurondera kuraba umugore Gitega hariya mu Nyazanya Karamba hewe Imana irahambaye ntavyo kuvuga ngo arasubira imatana kukaje ntavyo kuvuga ngo ramperekeza ngo nanondeze n'umugabo yatiye agenda naje cadaza nza mbona umugabo wanje nkinone gashaka usizaha jewe nkaba ntazi gucumba nikugeze hake jewe nabona ntisindenga nza mbona ndi yagiye nza mbona wa mugabo wanje haje hariya nibona ariko araza aca turajana ahantu nyene bakorera muga kuko ofisi c'ofisi hagenda nyene numva nishigi emwe naramutambukana sindakubesha narumva nyene ko ndamufise n'ibiro numva ko ndamuhetse ico turagenda aha rero ngo uje gusinya twe turagiye kugira tuje ku kibuga c'indege twigiye ntego genda ntujahe isiko beze hari ico twivuga nyene n'Imana noya Imana yavuze ko uzosiga afise umwana kizire caragenda dushitse aho hantu bakorera muri mese ndambarira mu genda usinya hariya hanyuma ngutuza ngusanga ngaha caragenda sanga yabage bategetse b'igisirikare umwe acamanuka inyuma yanje nanje ndamanuka imbere y'uwo ngo kutanyaruka ari ngo kutanyaruka ndanyaragasa shitse ku ntuza ya mbere zarimo wasambre barabahamagaye abegeranye atumviriza rero n'abasirikare tubahaye konje imisiri wewe none twari turiye bakaba turemba gatatu bizogenda gute kugira ngo umwana vyarakunze muri iyo misi Yesu nashimye amen ndayiwo mwana nayiwo mu gihe twaraduganye ndiko ndabashingira intahe y'ubushobozi bw'Imana wararobanuye bitagira ikimazi kubera nayo naravuye mu bapfumu ntaje kurondera y'abana hari abantu bakije kurondera abana mu bapfumu ntibazobahende mama yari yarandahiye ngo bapfumu bose binisonga ngo bamubwiye ko nta mwana uzopfusuye kubyara uzohera ukutwa iyo nda ndayitwaye ndavuga nti mugabo rero ubwenge burakubikisha Imizina Yesu cyangwa telefone umugabo uyo sivyo urugendo isenga Imana sivyo urugendo irabishoboye ntabanza amaramezi atatino nyawe nazogenda amenye ko mfise inda nta rusaku mpereje inyuma yanje ewe batevye gusiba acara telefone atazira makuru turacari ku mudugudu itwagenda ukwezi kwambere kuko ndagenda kugirisha test process fisinda nagwaye narebye kamangu mu mwoga bananteruye asharaza ati none uje kwa muganga ndagenda ati urayifise cyambara ukwezi kwa kabiri kugira bagiye bahiza ameza ya atatu apana gusa Yesu ameze neza yabaye umutima gusa n'akaka yanzanye kumuvura kanka nkamurahira ko tara iyo ndacenda yinyegeza rero ndavuga nabara inda so yinyegereza mwibaza ko Yesu yinyegeje gutenda abantu Yesu yaciye yanyegereza iyo nda je naho ariko nakavuga gato gati kitambira ingira ngo irasubira inkukuboko inkukuguru impizosi inka mu mugongo irazana hati wa mugore yaje kusha amasomaliya rero yamwishe atajya n'amasomaliya gusa cyane avuga agaheza gigomana ntabone urumva navyibushe
inda kanana isanye inda kaca kamera ngo urumva bararundira bakaca batangura kuvuga muri kumenga fisi nanje ndi kwirakura mugabo mwabantu mwe esheke yari muri iyo nda abatayibona intebe esheke yari iyo irakurira ngiye kwa muganga ngo nta fisi ngo ntugirana nkagenda nkabwira umugabo w'iyo reka bambariye ko atane ikintu kiriyo ati baca mu butopfu arampanura ati zoje mu butopfu ashuba munsi n'amahera nagiye ko niwe yanayamara fye no mu butopfu barangirira iradiyo ngo mu nda yiwawe hari amazi gusa cyana ndiko ndamanuka hajya nje mu kaha ni bumviriza rero mana je nta muganga n'umwe zosubira je ucanze nuko wambariye kumpaye umwana naramuhatse sizosubira no kuja kubaza yanda nkumvikira mugasi numve ko yonka nkumvikura nkumva yonka muganje ndagira itero nkumva beno ngaha mu mutima aha nkaremerwa mu mutima njyanye nkumvikira vuba bya bindi biragarutse mugahaca mu mugurima acyarani isi yakamba ariko arasengera iminsi yose yama ariko arasengera yewe akasengera kumva hakunda umenga ndaboshe dufata ngoroye amaguru njyana ndaryama netsiko ngoroye amaguru naca numva mu umenga ndatabutse musumire wo mukasha arasengera ndayumva isombe zisekuye nabona umenga isombe zisekuye hari n'utuntu tw'utwuma uduhimba tw'utwembe utuntu nyere tumeze nk'utumenga ntabona utwari two ivyo ndabitaho nzobidaho aheze igihe rero nje kugirisha iradiyo mu Rumonge naho nyene ntwaye wowe n'umugabo w'uyo nawe nyene yaco gikora mu Rumonge ndagirisha iradiyo bashaka tufise umwana munini mu nda afise ibiro 3.8 umuhungu Yesu yaragize yararobanuye yari yafasha arakura ibintu bitagira ikimazi ku mwana wanje arantubirako ararobanura ibyiza hagira ibintu bitajanye ntibijyana ndiko ndababwira ikintu cyo kujanisha ibintu bene data nagira ndakubwire murobanure hemu ibintu bitagira ikimazi mwabakobwa murobanure nagoma nababyiza ukuri niyo utarobanura reka ntuzota umwanya ngo waje gusenga ngaha aha ntuzovuga ngo ndataye umwanya ngo je ndiko ndasenga uzomeze nk'abandi bose babandi bagenda abantu b'idini reka hari abantu b'abanyedini batazi ubushobozi bw'Imana wowe none ndakubajije nk'ubu ntugiye kuragutse ntuwinjiye mu bushobozi nturobana ibitagira ikibazo n'ubu bikwiye kuzopamusha umugani wa rubanura ibitagira ikibazo uzoruhuka wumve widegemvye Yesu nashimwe basha ngira turabarambiye Yesu nashimwe harageze igihe uwo mwana ndamuvyara mama aza akaguma mbana ngo nta rizoronka ndayimuhisha mama ndamuhisha iyo nda hama rero haragera igihe aranyinuba Ninda nini ya mahera ya Basamariya we ntukira ubwoba naye ni y'umwana umugare rero ngo acaca ku mupfumu wo kwa mama Seti hariho umupfumu hariya kwa mama Seti ya mupfumu hari wanye mu Rudende mbega yitwa nde umupfumu wo mu Rudende ndabibagiye Marita wacaca ku mupfumu yitwa Marita uwo mupfumu Marita ngo acaramubwira ngo nagira ndakubwire mukecu wa mukecuru yabona ati wa mukecuru ati abantu byo mukobwa wawe azovyara uzokomeza umugongo wo kubaheka azovyara abantu uzokomeza umugongo barahinda uzokomeza umugongo wo kubaheka uwo mupfumu mama cyangwa araca muhiri wanje hewe ngiye n'uko mupfumu nkuburitse urabana uzovyara uzokomeza umugongo wo kubaheka kandi ngira ndakubwire nubona ko wase kwihana aho nakubariye unjana kwa bushi unjana kwa budigiri unjana hariya ukanka kwihana ni uzopfa we uzopfa ubonye abuzukuru biwanje utabishobora no kubahera mama yapfuye ngeze ku mwana w'indwi kandi ndashima Imana ko mama yapfuye yihaye mama nakoma senga Imana igihe kimwe na rose mbona ngo ariko aratamba ngo mbona tamba aja mu kibengebenge c'umuriro
mbona ngo ariko atambaje mu kinogo c'ukibenge ngururiro rwishi ngo njabana ndamanitsa amaboko ndiko ndataka ndiko ndamusengera ngo ntabwo muri uwo muriro ngo ndagiye ndamushikuye ngo ndamukura muri uwo muriro. Rero mama yapfuye yihaye kandi yapfuye abonye ubushobozi bw'Imana. Mama ibigirwamana yari yishimiye. Mama narasho inyuma yaho yabonye ko nanditse kuvyara nkavyara yaravuye araza aransaba ikigongo aransaba imbabazi mwana ndagusavye imbabazi usubira ubu mwana wanje. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatane